Kuri uyu wa gatanu muri zone Gatumba site ya Kigaramango ahari hasanzwe haba abahuye n'umwuzurira w'amazi bakaba bari bakuwe muri site ya Kinyinya ya kabiri baramutse bungururizwa mu kindi kibanza bateguriwe na leta kuko naho bari basanzwe bari hatewe n'amazi. Cyafashe imigambi yo kutwungurira tukavanga muri site Kigaramango tukaja ahantu bita muri Sobere. Umwe mu bari basanzwe baba muri iyo site ya Kigaramango yavuze neza ko batazi uko abana babo bari basanzwe biga ko bazobandanya amashure. Abo bene gihugu bari basanzwe baba muri iyo site ya Kigaramango bakaba bungururijwe mu yindi site iri mu Maramvya yateguwe na leta. Yongera ashimira leta kuba yabagarukiye ko aranasaba ko naho bagiye ko batahurira n'ibindi bibazo. Kuko gushika ubu abiga bose barabatwaye muri Sobere. Kandi babona ko twari tugeze nko mu gihe cyanyuma cy'amashuri. Ubu ntituzi ngo bizogenda gute ahubwo nka twebwe abavyeyi turabona ko zohava bo imfa gusa uyu mwaka. Bana hariyo bagiye bazoronka ibibanza bazobandanya biga mu Leta izobaronderaho biga kugira ngo amashuri yabo ntatakare cyangwa batakaze ivyigwa. Icyo nico kibazo gishobora kugira natwe abavyeyi. Mwomenya ko abari basanzwe baba aho bahora bafashwa n'amashirahamwe atandukanye